Ego murakoze kumpa akanya yo Mm, kwizina uh, Ndereyimana Ezekiel abandi mm, umwe ari staf muri kijya kigo canke muri rya agence Ardawish bayita ni agent Ardawish niyo usanzwe nkoreramwo kandi nkaba ndi umwe mu bagize staff ku bibazo bimwe bimwe turabyicarira muri office. Ego kuri ivyo bibazo bihari canke vyavuzwe canke hariho ababitahuye ukundi batashoboye no kubitahura, turahawe ikaze kugira ngo umwe wese amenye umuco n'ukuri kubirimwo. Ego akabazo ka cane. mbere hagati y'umukoresha muba mwahaye umukozi n'umukiriya wanyu muba mwahaye umukozi hagati y'umukiriya wanyu n'uwo mwahaye umukozi Ego uwo mwizera cyane ninde gusumba uwundi uwubabwira ibintu mukavyemera gusumba uwundi muri ico gihe twebwe ku ruhande rw'iwacu twumviriza bose Mhm, uko wese aba afise ukuntu ariko arasigura iki wiwe. mm, Ruhande rumwe umuntu wa mbere dutangura kumviriza mm, n'umukobwa. Ko egome, umukobwa ni umudamu cyangwa umukozi tuba mm, twarungise tangura kuzana ikibazo. Muri mm. ico ego umukozi aragiye ku kazi agezeho ego mm, aratangiye arakoze ukwezi hanyuma mm, haheze iminsi arakubwiye ati je nyaboneka ngaha ntibariko baragaburira ego wabaza umubose ati uwo muntu ko atubwiye ko mutamugaburira mm, nivyo ego wibaza ko umubose yokubwira ngo iki nivyo umubosi we warishura ati jewe indya ziriho ndazitanga ziriho ndamugaburira niyo nyishu yishura. akweretse muri firigo ati firigo iruzuye ngiyi iruzuye indya none bisigura ko izo ndya baziha umukozi ntishobora kuzura ntazihe umukozi nico nibaza Vyo birashoboka mugabo muri ico gihe umukoreshwa nawe turamubaza Mm. kandi wewe duca ababwiye nka Florence iti ntangaburira mwisho gihe muca mwemera nde ko ari ndavuga ukuri Florence yavuze ati ntangaburira umubosi nawe Mm. ati jewe byuzuye mu mafrigo. begome N'igihe duca tubaza umukozi Mm. burya uteka Mm. mu nkundire dukurikire hamwe uko ikiganiro catanguye gushika uko caheze ndabutse ko kino kiganiro kirimo ibice bibiri ndamutse inshuti zanje abakunzi mudukurikira kwishene yanje Daniel Mugisha turazi ko abakunzi bacu muri benshi abari mu Burundi canke n'abari mu bihugu bibanyi canke ibihugu vya kure tutibagiye abadukurikira bamwe bashiki bacu bari mu bihugu vy'abarabu na cane cane ko ikiganiro tugomba kuvuga uyu munsi ari ikiraba aba bashiki bacu cane cane nubwo nyine kiraba abarundi bose uyu munsi rero turi igenekerezo rya kabiri ukwezi kwa gatatu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane ku bantu mudukurikira kuri urubuga Daniel Mugisha mwarabonye amakuru twabahaye mw'iyi minsi avugwa cane ku bigeme abapfasoni bari mu bihugu vy'abarabu hariho inkuru twabahaye zibiri aho twagarutse kuri umwe umupfasoni yitwa yanindera niyubahwe Florence tugaruka no ku wundi twavuze ubwa kabiri yitwa Bivugire Mariam muri make hari abimviriye vyinshi nubwo bimwe vyahavuye bikemuka ariko twagira ibakwe yuko tuvugana n'umwe mu bavugwa muri bino bibazo aza kutuganiriza mu buryo bwo kuduha umuco kugira ngo kumbure abafise ibyo batatahuye ukutariko babisobanukirwe hanyuma natwe tugire utubazo tumwibariza nk'umuvandimwe muri make rero
mbanze ndaguha ikaze na karibu umuvandimwe wacu utwibwire neza bikwiye hanyuma duce tuduga ku ijambo. Ego murakoze kumpa akanya yo kwizina Ndereyimana Ezekiel abandi umwe staf muri kijya kigo canke muri rya agence Ardawish bayitanya agent Ardawish niyo usanzwe nkoreramwo kandi nkaba ndi umwe mu bagize staff ku bibazo bimwe bimwe turabyicarira muri office. Ego kuri ivyo bibazo bihari canke vyavuzwe canke hariho ababitahuye ukundi batashoboye no kubitahura, turahawe ikaze kugira ngo umwe wese amenye umuco n'ukuri kubirimwo ataguhengeka canke atakurya umunwa ku kibazo cyose kiza kuba kihari canke itegerezwa kubazwa turi tayari kucishura. Murakoze. Okay, twihuse ndashaka mutubwire mwirya shirahamwe ryanyu ukuntu ritunganijwe. Ego ishirahamwe ryacu ukuntu ritunganijwe rirafise urukaratasi gwemewe imbere y'amategeko, lisansi twarayironse iriho. Hanyuma ukuntu itunganijwe iyo indani ubwayo ukuntu isanzwe ikora, twebwe ubwa mbere hariho abatwitura bakatuzanira pasiporo zabo, hariho n'abandi badusaba yuko tuzibaronderera kandi ku ruhande rw'iwacu hari abo tumaze kuzironderera. Muri ico gihe umaze kuronka pasiporo, ikintu ca mbere dukora ni kumuha inyigisho. Muri ico gihe n'igihe tuba twabonye yuko uwo muntu afise amagara meza ari muri condition nziza yo gushobora kugenda gukora akazi bivanye n'ubuzima bwiwe, bivanye n'amagara yiwe, tuba twahawe inyishu n'abaganga. Muri ico gihe rero ndaguciremo gatoya hari icyo basimbye. Company ni nyinshi ziri mu Burundi, irihe iri mu Burundi hama kandi ikora iki, ijana abantu he, ako niko kantu k'ingenzi. Sawa sawa, kerekana itangwe nje ntera ku izina ryayo. Representation yayo ni kuvuga ishirahamwe ryitwa Ardawish Agence. Ego iyo agence ikorera mu Kinanira ya 4, mugabo imbere yaho twakorera kuri Shanike nk'uza ku Mugatumba, kubera ko hari haba ibibazo by'amazi yaraduteye, tubona ntitwahaguma twava dusanga turiko hariho abashobora kuhagwarira, kubera kurumva bategerezwa kuhaba kiringo c'ingazi 2 kugira ngo bashobore gufata ingendo bakagenda. Ico kigo gisanzwe kirungika abantu mu gihugu kimwe, kuko niyo masezerano bamaze kuduha, nigo ruhusha bamaze kuduha, ni mu gihugu ca Arabie Saoudite. Ego. Okay, bandanya rero. Ni kuvuga ku kibazo cyahabaye, reka duhere kuri warukimbira ukuntu mutunganije ko mbore ikintu kikubaza. Rero hari ikibazo cabaye mw'imisi aho twabonye uyu nahereye ko yitwa turahera uyu ni yubahwe Florence, hagiye amafoto hanze, mbere mu nyuma haza gukurikirana n'amavideo agaragara yuko ari umurundikazi ari muri Arabia Saoudite, atabaza avuga ko yagiye ku kazi hanyuma akazi kakamunanira bivanye n'ukuntu yari abayeho nabi, ataronka ivyarya, agafatwa nabi, akagwara ntanavuzwe, hanyuma bikarangira azanwe no ku kazi nk'uko bisanzwe. Ntitwabivuga byose ngo tubimare, niyo mpamvu nanje rimwe nza ndabivuga. Turazi ko iyo bageze hariya hari abaja ku buzi, hanyuma kumbure vyanse bakagarukana ku biro. Rero nuko yahagarukanwe ndibaza, ariko we twabonye agwaye ari kuri ofisi ibiro nyene maktaba ya nibaza ko mukorana,
hanyuma atabaza avuga ko amerewe nabi, anavuga mbere ko ataronka n'ibyo afungura ku ivyo biro yari asanzwe ariko vyanyu nyene canke ivyabo mukorana. Hanyuma niko twebwe twakoze inkuru tuyishira hanze dutabaza dukoresheje amajwi yiwe n'amafoto yiwe. Hanyuma uwo wari umunsi wa mbere. Haheze ku munsi ugira kabiri tuca turonka ayandi majwi nayo atabaza avuga yuko ahubwo n'agatelefoni bakamwatse, ko mbere bamutegetse n'ivyo kuvuga. Twabonye video nayo nyene atari nziza, avuga atega ubwoba. Hanyuma ibi byose nshaka yuko rero mu biduhera umuco, uyu munsi tuvugana hari amakuru meza nce ngira ko yashoboye kuronka iyi tike y'indege ubu ari mu ndege ataha mu Burundi. Nshatse guca mu majambo make rero uraza kubisubiramo nawe kumbure, mugabo nari ngombye gutanga umuco ku bantu badukurikiye canke nk'umuntu ayikurikiye video iyo nyene. Mutubwire, muduhe umuco ku bijanye n'uko ibikorwa byanyu bitunganije. Aya makuru y'uwo muntu niwo muco tugomba kumuduha uko mukora. Ego, murakoze cyane. Eka uyo mufasoni Florence uko mwabivuze yaciye mu kigo iwacu, no kuvuga tanguye urugendo rwiwe tarike 4 zo kwicumi na rimwe aragenda, kandi yarashise mu gihugu ca Saudiya. Yarashiki bita Damam, niho yakora, niho mu boss wiwe yaraba. Mbere ico gihe agenda ntiyagiye wenyene, hari abandi bangaye bashika nka 5 bagiye badanye nabo nyene, ubu bo bameze neza uko niko no bivuga. Rero kuri ico kibazo Florence niyubahwe, ku kwezi kwa mbere twaravugana neza, agishika n'ivyo wifi baramuhaye arayikoresha, ari mu nzu arahamagara arabwira inshuti n'abagenzi ati je nashise ku kazi. Akazi arakora ukwezi kwa mbere n'umushahara arawuronka. Hanyuma hacatangura ikibazo cyo kuvuga yuko adafungura, kubera ko twebwe ofisi dutegerezwa kwitaho abantu bacu tuba twarungise, kubera ko niyo nshingano yacu kubakurikirana. Kuri ofisi hariho ubajejwe uwo bavugana mu gihe asubizwe kuri ofisi. Mu gihe habaye ikindi kibazo barahamagara kuri ofisi bakabahereza bakavugana, kubera ko hariho abadashobora ururimi usanga rukiri ruke, baba bataramenyera, kubera ko intango murabizi ko yamigora. Ico gihe rero yaraduhamagaye turavugana, tubwira ati jiwe yamara mahabwa ibyo kurya bike. Yego, natwe ico twakoze twarahamagaye kuri ofisi. Ico kintu ca mbere twakoze, turavuga ati rondera uyu muntu bita Florence niyubahwe, yashikiye ngaho, yaciye muri ofisi yiwanyu, iyo agence yiwanyu iri ngaho Saudiya, murabe ikibazo afise. Ariko aravuga yuko afise ikibazo ciki cyo gufungura. Nabo ntibatevye n'ukuri, baramuhamagaye mu boss sponsor wiwe. Bamaze kumuhamagara baramuba neza umukozi, baramuha na warning, baravuga ati nivyakomeza bizuku aha turashobora kumuka umukozi, ko niyo shingano nabo bategezwa gukora. Ubugaye microphone. Okay, yugurutse. Bavuganye bavuganye, umukobwa mu nyuma wenyene yaratwitelefoneye, ndafise amafoto yarungise avuga yuko ibyo kuri mpaye ari byinshi atazi ko ashobora no kubimara. Amubwira ati ni vyiza, ariko rero ntubandanye werekana yuko uri kurahamira cyane ibyo kurya. Mu gihe uri mu nzu urashobora kubona amazi haterese uyanywe, akaji aho kari ugatore ukanywe, nambara ari umuhwi uwutore uwuje. Niba uwo mubosi wawe uvuga yuko ashobora kuba kwiminja, ni agukubita wagize wabiriye,
nka ofisi tuzohaguruka tuvugane. Nukuri ivyo byarabaye, izongera yarazimfotoreye yarazindungikira ndabibona. Ukwezi kugira kabiri arambwira ati jewe nahembwe. Tani ni vyiza. Ariko reko wahembwe, ababosi barakunda abantu berekana ingoga mu kazi. Ntubike inebwe, ntugire gute kubera ko hari umunsi nyene umubosi yigeze ko bahamagara avuga ngo umukozi wanyu mwampaye mbona umenga ntashaka gukora neza akazi. Turavuga ati sawa nta kibazo, reka turaganira nawe tumuhanure akore neza akazi nkuko bikenewe, nkuko amasezerano abivuga. Kuri ico naragerageje kunamubaza mbere ati mbega Florence ko wambwiye ko wahembwe, boba baguhembye angahe? Suivana akazi yari yambwiye, kubera ko yari yambwiye ko ategerezwa kura akazi kiwe agiye gukora ari kuraba umuperimatire umwana atameze neza, kwari kumwoza kumwuhagira no gukora kandi kazi ko munzu. Byari ivyo zadoshingano ziwe. Arambwira ati jewe mu boss yampembye 1000 na resi bordero ziriho harazibonye, wo yarungiye ndibaza no muri famille wabo ico yoba yarakoresheje twe ntitushobora kukimenya. Mu nyuma yaho rero kuri uko kwezi kugira gatatu niho yatangura rero kuvuga yuko vyanse pe, ikintu cinjya chance. Ikintu twasabye subira kuri office. Ico kintu cyambere twasabye kugira ngo babumvirize umubosi amushikane bamubaze neza yuko ivyo bavuga ari byo. Nukuri umubosi yaramushikanye kuri office. Mushikanye kuri office twaravuganye, bavuga ati ni murabe ico kibazo rema yuko izo njya atazihabwa, atagaburirwa neza, adahabwa amazi yo kunywa nkuko abivuga. Office iravuga ati twebwe twavuganye n'umubosi yatubwiye vraiment yuko ivyo kurya bihari. Timbere yadusezeraniye yuko niyashika no muhira aza gufotora mu mafrigo abirungiki. Hari amafoto twabonye afotora arungika ibintu byo mu mafrigo, bafotora ibintu by'injya. Avuga ati sawa ko bihari rero ni mumuhe n'isafuriya byanashoboka azaritekera. Twe tubivugira kuri telefone tubwira bari hariya kugira ngo bagire ico bakoze. Mugabo ikiba kihari habari babategezwe kugirira suivi abo nyene baba bari kubuzi, baba bavuye kuri office wacu ko nabo twarungise baba ku ma office bategezwe kumviriza ibibazo byabo mu gihe haje umuntu badashobora guhuza ururimi. Harabo turungika bazi Congereza n'abandi bahozeyo bazi Carabu bakivuga neza. Uwo akivuga neza ico Carabu uwashoboye utwa bahasanze baciye bakorana n'umurundikazi. Ubu bwa mbere yari n'umukenya mugabo baciye bakorana n'umurundikazi. Baragerageje kuvugana na Florence baramuhanura, Florence genda ukore, umubosi watugiye kumusuiva jour à jour turabe yuko ashobora kuza ikindi kibazo. Mu nyuma yaho niho subiye nyuma gato yaho nyene umubosi yaratahanye n'uwo mukozi. Barasubiranye muhira arabandanya akazi. Florence twebwe ntiyasubiye no kuturondera mbere no kuri office. Yagumye avugana n'umwe wo kuri office nyene baguma bavugana. Mu nyuma niho rero twaza kwakira indi telefone batubwira ati umubosi yamugarukanye kandi yanse yuko ashobora kubandanya mu nzu yiwe kubera ko yanse gukora meme ngo no gufungura ngo yanse gufungura. Bitangwa kuducanga none umuntu yasaba ibyo kurya ubu naho yanse gufungura kubera iki. No twaguma ngaho twe ikintu twakoze mbere twarahamagaye umuryango wiwe, umufasha wiwe, siva turabiye ku mafishi baba bavuye hajya basinyeko. Yaraje yarashika mu kigo turahamagara kuri office ati yamara dukeneye Florence avugane n'umuryango wiwe ababwire nibibazo bihari twumvirize yuko ico kibazo dushobora kugikemura. Twe twaraganiriye. Florence wowe ikintu cyambere yashize imbere yuko twamugarukana. Tumubwira ati Florence ugarukana nivyo mugabo natwe uburyo bunyene ntabwo dufise. Kubera ko dukoresha amahera menshi kumurungika no kumugarukana dukoresha amahera atari make. Tuguma ngaho. Muri ako kanya bakivugana hari ijambo Florence yakoresheje avuga ngo abwira umugabo wiwe ngo ni witahire ntibagutera ubwoba ndabizi bazontahana.
jewe narumva neza telefone yariho parere ndamubwira ati none Florence uvuze ngo turiko turamutera ubwoba ubwo bwatumutera n'ubwiki ko turi imbere y'amategeko ofisi n'amategeko icoba cyose twebwe ategerezwa kuza kutubaza none twomutera ubwoba bw'iki. Muri ico gihe umugabo yavuze ati jereka ntahe nzogaruka mfise umwanya twicare tuganire tuvugane na France niba mushobora kumuronderera iyindi nzu murashobora kuyimuronderera twavuganye twamubwira ati twe kumuronderera iyindi nzu nta ngorane turabishobora. Mugabo muri ico gihe ntitwigeze tumenya yuko Florence imbere yuko umubosi amushikana kuntuze nyaku kuri office baciye ku gipolisi ko umuntu wari umufise mu nzu uraca mu nzego ukavuga ati jewe yamara umuntu ndamusubizaho namukuye. Igipolisi naco ca Saudiya iyo ubazaniye umukozi kirabaza kibaza ibintu bibiri ushaka kubandanya akazi cyangwa ushaka gutaha. Kubera ko icyarabu kitari donke ururimi rutari rwinshi ngo abitahure wewe yivugiye yuko ashaka gutaha bamuhereza urukaratasi arasinya kumbe asinyiye iki exit yo gutaha. Muri ico gihe twebwe nituronka uburyo bwo gushobora kumuronderera iyindi nzu kubera ko ategerezwa guca akatigwa itike agataha. Ofisi ya Saudiya ntabwo itakoze kugira ngo barabe yuko bovugana n'inzego z'umutekano nyene za hariya Saudiya kugira ngo iyo exit by cancelling barabe ko bomuha iyindi nzu biranga. No mu nyuma umugabo wiwe baravuganye tuja hajya kuri office acavuga yuko ngo je mbona yuko umudamu wanje yogaruka. Florence tumubwiye ati none ko umugabo yawe yavuze ko ugaruka basi nimuduterere amahera yabasi yo kugaruka na itiki. Nta nyishu twigeze turonka yivyo. Umva wo yivugiye ati jewe ni mu ntahane ngende gufira hafi y'abantu. Ico gihe ico cyose yari kuri office. Ofisi neza yaramubajije ati wumva ugwaye hehe. Naje naramubajije ubwane n'umuntu wawe wanje ndamwibariza ati ugwaye hehe ubabara hehe. Ofisi igutware kwa muganga binashoboka mbere bakuronderera akazi. Wene murundi yambwiye ati je numva atahano ngwaye. Yanyishuye ngo je numva atahano ngwaye nshaka kwitahira nta kindi. Numva ibintu birakazi. Twagumye ngaho ofisi ikintu yakoze yatanguye kwiyaranda uburyo bwose bwo kumuronderera itike. Itike twaronka nyinshi zagwa ku igihumbi n'ijana $100 imuvana damamu rimuzana ngaha. Uvuga ati none amahera turayakura ntayo dufise kandi aho hose tugaca dutegerezwa gurungika uwundi mukozi asubirira aho yaravuye. Twaramurungise n'ubu uwo mukozi turiko turamubaza bimeze gute avuga ati je bimeze neza mbona ata kibazo injya ziriho. Nico rero nico kintu cyatangwe kuzo kiraducanga. Ico gihe cyose rero twagumye ngaho turamuronderera itike neza. Mugabo mu nyuma no twatangwe kumva ibintu biza byo ngo apfiriye kuri ofisi ajyama hasi nta mazi aronka ntaki biraducanga. Tavuga ati none umuntu yoba ari kuri ofisi akahamara iyinga adafungura atanywa amazi ajyama hasi uwo kweri sumupfu. Twarahamagaye kuri ofisi twereke uyu muntu mushire kuri kamera. Baramushize kuri kamera turavugana. Ahonga Florence wapfuye ntigeze atwishura ntigeze avuga pe. Kandi na telefone ibyo kuvuga ngo telefone barayimwase none bari kuyimwaka gute hanyuma mu nyuma kagaruka arunka audio yavuga yuko twamuteye ubwo numva bo bayimwase gute. Telefone yari ayifise muri ico gihe. Rero twaragize ibakwe itike turayironka. Rero twari twaronse imbere mu nyuma zigenda ziraboneka ko twari twabwiye ati reka tugire booking turabe aho ikibanza cyose gishobora kugwa aho nyene turariha. Baratomboye turakironka cyo ku munsi wa gatandatu nado ashiki Bujumbura kibuga c'indege. Rero kuvyo kuvuga ngo yoba yaranyanyashwe ari muri iyo nzu agize gute ababosi twaravuganye mentwa ego
n'igihe yavuga yuko anagwaye ababosi baravuze ati twe amara umuntu tumuraba ntagwaye natubwira ahantu ababara tumutware kwa muganga nta kintu na kimwe yigeze yishura ikintu cya Florence rero bimeze uko niko byagenze ofisi ntiyigeze imutererana kuko twaravuganye kenshi kabaho kubagize staff benshi baravuganye kandi n'umuryango wabo twaragerageje kuza turawuhamagara ati nimuze kuri ofisi kuko imbere yuko banagenda hari integuro dukora yuko bategerezwa kuza tukagira akanama tukicara n'ababasinyiye ba mama babo abagabo babo bene wabo baba bahari izo video ziriho turazirikodinga hajya nibyo basinye n'amategeko abagenga turabisinya bambe turabisoma tukabibabwira bakavyumva kugira ngo ejo ntazoze kuvuga ngo je mwambwiye ngo mpembwa ngo nzogenda gukorera ibihumbi 10 by'idolari none nsanze mpembwa idolari 200 turabibasomera neza subiva nibiba biri muri kontra iyo kontra nayo iva muri musanedi niho isohokera twebwe dusoma ibiba biri muri kontra bigize ayo masezerano yabo abagenga iyo bare ku kazi kubera ko amategeko agamo neza mu gihe umukozi agize ikibazo agwaye umubosi ategeza kumutwara kwa muganga kandi benshi baragwara bakaduhamagara tukavugana uko twebwe ofisi zose dufise ngaho dukorana uko ziri kose ziriko abarundikazi hariho abarundikazi babavugisha bavugana n'ababosi mu gihe ururimi rubaye ruke turitaho abantu twebwe tuba twarungise nicyo kintu cya mbere kiza imbere kubera ko mu gihe agiye akamara igihe agakora neza yatekanye natwe twavuga ati biba umunezero kuri twebwe kubona umuntu yitegeje imbere umuntu twarungise ageze cyashise ko ubuzima bwiwe ariko nta vyama vyera ngo de nta bigenda byose ngusange ngo bimeze neza kubera ko hariho ushobora kugura no mu bosi abi muri ico gihe twe turagerageza tule moye possible tukaganira no mu bosi tukamuha warning tukamuha gasofa tukamubwira ati gerageza raba neza kurikirana uwo muntu jour à jour ibibazo afise yabitubwiye tumaze kubona yuko ikibazo kiri ku mubosi nukuri baramusubiza kuri office tuvuga ati musubize kuri office aho wamukuye hanyuma tuzoheza tumuronderere yindi nzu ico kintu twe turagikurikirana neza nikijanye n'imishahara ya turayikurikirana neza hariho benshi uko baronka ajya mayidi inyuma y'amezi 3 rero mu ntango ukwezi kwa mbere ukwezi kwa kabiri ukwezi kwa gatatu aya mayidi ntayo baba bararonka umubosi arashobora gutetera ati none umukozi wanyu amahera ndayarungika gute hariho benshi bugurura amakonti hariho konte ngaha mu Burundi abandi nawe ari abaca bashima gukoresha za Western Union na niyubawe Florence ku maresi dufise canke ku mabordero dufise amahera yaciye kuri Western kandi hashise igihumbi mu gihumbi c'amareyare munsi ku bordero handitse ko yuko hashise 243 y'amadolari kuvuga harabaye ama transaction gukata ibintu nk'uko ayo niyo twebwe vraiment turagerageza uburyo bwose uko dushoboye tugakurikirana neza kozi wacu aha bari hose tutegerezwa kuhamenya kibaza afise ni naco catumye turungika abashobora kuba bahagufi ko twe turino mugabo uri hari arashobora no gukoresha amayinite direct akamuhamagara akavuga ati nkeneye umukozi uyu bakavugana kugira ngo hari kibazo bakagitorera umuti ari bibandanya bikabandanya ari byanka naho asubira kuri office ageze kuri office tukabona n'ubundi biranse yagwaye turamugarukana
arataha. Kuko hariho nk'abantu benshi jewe mpora mvugana nabo barabatwara kwa muganga, ugasanga umuntu kwa muganga baramucishije no muri scanner barabuze ingwara. Shika naho umubosi nawe nyene acanganikirwa akavuga ati none umuntu avuga ko agwaye, abona yikubita hasi, abona agira gute, none ko tumupimye tukabura ibintu agwaye ingwara za gute, tukazibura kandi bakurira indege nta muntu numwe turabona ale avuye hiyo Saudia mubo twe tumaze kurungika bakagaruka yururuka ku kibuga c'indege ari nko kuri ka kagari basuguma canke ari kuri ka gatanda k'indembe. Eka kweri basohoka binjira mu gihugu batambuka n'amaguru yabo bameze neza, natwe bikadusiga bakavuga ati none umuntu twabona Saudia adashobora kuvyuka aho bimeze gute. Natwe turagira urujijo rw'abantu bamwe bamwe, mugabo si bose, siva nabo tumaze kurungika nabo tumaze kugarukana, abamaze kugaruka nibo bake ku ruhande rwa ofisi y'iwacu paraporo yabo tumaze kurungika. Kubera iki? Ya suivi dukora turabakurikira. Sindiko ndabideha, sindiko ndashaka kuvugira ofisi yacu cyangwa ngo ndayitera amashugwe, ivyo ni ibintu biriho, inama zirakogwa turi kumwe n'abantu, hari abaza badushingira intahe, hari abaza, byose bibera ku mugaragaro bavyumva. Nuko ku kibazo ca Florence niko no kivuga, niko vyagenze. No kwizera yuko isaha ku itarike zibiri azoba yinjiye ngaha mu Burundi, sahindwi azoba yururuse kuri Paul hajya kwa Melchior Ndadaye. Ko no bivuga kuri ico kintu ca Florence. Murakoze, nanje ndagushimiye kandi cyane ko ushoboye kuduha kwanza umuco. Hanyuma ndafise utubazo tugufi, ariko sindakubaza ngo ni ibibazo byahatari gusa, nandi ngomba kugira ngo dufashanye n'abadukurikiye kugira ngo dusobanukirwe. Ego. Kuko ivyo nibaza ushobora gusanga n'abandi bavyibaza. Akabazo ka mbere, hagati y'umukoresha muba mwahaye umukozi n'umukiriya wanyu, muba mwahaye umukozi, hagati y'umukiriya wanyu n'uwo mwahaye umukozi, ego, uwo mwizera cyane ninde gusumba uwundi? Ubabwira ibintu mukavyemera gusumba uwundi? Muri ico gihe twebwe ku ruhande rw'iwacu twumviriza bose, uko wese abafise ukuntu ariko arasigura iki wiwe. Ruhande rumwe umuntu wa mbere dutangura kumviriza n'umukobwa. Ko umukobwa ni umudamu cyangwa umukozi tuba twarungise tangura kuzana ikibazo. Muri ico gihe tukavuga ati okay sawa, geza ngaho, hanyuma tukumviriza. Ico gihe twumvise umenga ikibazo kiratunaniye, turabaza umwe duhera mbere ku mukozi, ushaka kubandanya canke ushaka tukwimura? Kuko turamwereka urya uyu mukozi yaguvanye ngaha mu Burundi, yagusoreye ino kontra, akarinda ava mu Burundi yavuze ati je nkeneye uyu nk'akarorera yubahwe Florence niwe nkeneye, ntimumpindurire umuntu, niwe nkeneye ukaza kunku. Nuko wewe nyene iciza cambere aba yabonye, donke aba yashimye. Suiva ni foto, suiva na video twafashe tukamurungikira. Rero muri ico gihe bose arinze agushikana muri iyo nzu, hanyuma ukavuga ati jewe ngomba ndayivemwo, ugasubira kuri ofisi kugira ngo tukuronderere iyindi nzu, birashoboka ariko biragorana. Uko si umubosi wari wese ashobora kukwizera avuga ati none uwa mbere bananiranywe kubera iki? Hari igihe umubosi nawe abona yuko umenga uyu muntu yavuye mu nzu imwe,
bamusubiza kuri ofisi, hari n'igihe yoba yaragiye no mu yindi nzu igira kabiri cyangwa igira gatatu, none bananiranwa gute? Mbega jewe tuzoshobora? Muri ico gihe rero twebwe twumviriza impande zose tugahagarara hagati, kuko ni twebwe tuba turi oprofo hasi yabo, nitwe tuba twabakuye ngaha tukabarungika. Rero ibibazo bahura navyo turagerageza kubifatira akanya no kubitangira umuco mu gihe tubumvirije bose. Muri ico gihe rero nta muntu numwe endereya, nta muntu numwe dushobora gukomera amashi ngo urumva ngo wego ngo wewe wagize neza. Harabamwo impanuro ko ntazibana zidakoranira amahembe canke ngo bareke kugira shwana, kubera ko n'imico n'umuntu aba yahinduye miriye, n'umuntu aba agiye mu gihugu gishasha c'amavukiro, ururimi ruragorana, ururimi rugize gute. Hariho n'umuntu usanga afise imico yiwe itandukanye, no ngaho iwacu biriho. Ushobora gukora umukozi hari ikarusi canke mu Cankuzo canke hehe, ukamuzana ngaho i Bujumbura, agashika i Bujumbura ugaca usanga umubosi ntibahujije. Kirumvikana. Hanyuma bahujije. Ego. Reka twihute. Ego. Umukozi aragiye ku kazi, agezeho. Ego. Aratangiye arakoze ukwezi, hanyuma haheze iminsi arakubwiye ati je nyaboneka ngaha ntibariko baragaburira. Ego. Wabaza umubose ati uwo muntu ko atubwiye ko mutamugaburira nivyo? Ego. Wibaza ko umubose yakubwira ngo iki? Nivyo umubose we warishura ati jewe indya ziriho ndazitanga, ziriho ndamugaburira, niyo nyishu yishura. Akweretse muri firigo iruzuye ngwiye iruzuye indya, none bisigura ko izo ndya baziha umukozi? Ntishobora kuzura ntazihe umukozi? Nico nibaza. Vyo birashoboka, mugabo muri ico gihe umukoreshwa nawe turamubaza. Kandi wewe ababwiye nka Florence iti ntangaburira, mwisho gihe muca mwemera nde ko ndavuga ukuri? Florence yavuze ati ntangaburira, umubosi nawe ati iwe byuzuye mu mafrigo. Bego. N'igihe duca tubaza umukozi, burya uteka? Atubwiye ati jewe nije nteka. None bakwiminja kubera iki? Wewe wari uteka wore yarurira ngo ufungure? Hariho n'uwo twavuganye ariko n'akantu mvanzemo, yambwiye ati je ntibigera bampinja, ahubwo ndazibiba. Ati je ntibampinje bampadukiye ndazibiba. Kumbura ivyo bintu ntimamwara babwiye yuko iyo ageze ahantu ntibamuhinja, kumbura ashobora kuziba ku bwenge kugira agi, kuko ngo abarabo benshi ndamaze kubyumva ngo ntibagaburira abantu. Hano rero igituma mbaje kino kibazo ni kubera iki? Nashatse gusa nk'uwumva ko Florence kubijanye n'indya umbabarire yoba ari mukuri. Umubosi arashaka kuvuga ati ndamugaburira, kumbure atamugaburira. Ati firigo iruzuye, kumbure atabimuha. Nico niyumvira ariko egome, kuko ndumva yuko atoba amuha indya. Niciyumvira ngo ahindukira avuge ngo nta mpindya. Ujya mu bosi yo tuba yiha akazi ko kuzarazifotora buri munsi ariko arajya akazibarungikira. Mwisho gihe Florence yoca tsini wavuze ngo ntangaburira, kandi umubosi akazararifotora buri munsi akabibarungikira. Hanyuma mwebwe nta kandi strategy mukoresha ku bantu baza bavuga ngo kuko arye usanga amaze guhura n'ikibazo irenga rimwe. Abantu bavuga ngo ntibarya, je ndabigisha n'akandi kantu mwokora. Uzovuga ngo mugaburira muzoce muha nk'iyo ntuze iyo devoir umubose wiwe imisi yose afotora indya azibarungikire, abikore nk'ukwezi kose. Turabe uko uwo mukozi adavuga ngo ntangaburira, kuko nk'ubu ntitwumvise bavuga Florence ntaho nigeze numva bavuga ngo baramukubita canke ngo baramugira iki. Numvise indya gusa pe, gusa. Ego, indya ngo zamuviriyemwo no kugwara kubera kudafungura neza, hanyuma ngo aciragira. Kumbure ikindi kintu numvise umbwiye uvuze ati mwaramuhaye uwundi mukozi kandi ariko arakora neza. Ego, naho biratangaje, umuntu ashabaza ati none kubera iki Florence vyamwankiye mugabo umukozi wa kabiri akaba ariko arakora neza? Egome,
Ego. iki naco nyene kirateye amakenga birumvikana turashobora kwibaza Eh. swati Mm. Florence jesho no kwibaza kumbure Egome. urya mu boss barabonye icyo kibazo kihari cyatumye Florence agenda kumbure hanyuma akikosora canke Florence niwe yari mubi ivyo sinobimenya nawe urafite uko wovyumvira Egome. aka rero nibaza ko kari akabazo kamwe Ego. kandi duce tukageza ngaha ariko urumva ko mu nyuma nimwakumva ukabaza muze mwiga ubuhinga mugerageza kwerekana ko umukozi umubosi atabahenda kuko ururimi rw'umwe rukamayera mugani wawe Ego. ati Ego. tubaza bose hajya bavuze neza cyane ego ati tubaza bose akabazo kwa kabiri Ego. Florence yavuze yuko ikintu cyatumye ateba gutaha yageze ku kazi ajya kuri ofisi hanyuma ngo mwebwe kubera kumbure n'ivyo bintu byo kwasinya amakontra yo gutaha ni kontra canke Ego. ni sorti Ni sorti. yasinye sorti yo kuva mu ntuzenya exit yo kuva muri iki gihugu Ego. ngo mwaciye mumusaba amafaranga imiliyoni 6 kugira ngo asubizwe mu Burundi ibi nibyo niko mubikora canke ivyo navyo byo byaje gute kuko mu majwi nashize hanze warumvise ko navyo babivuze Egome ico kintu twebwe nakubwiye umubosi tumurungikira umukozi ku buryo bw'iwacu burya hari ahantu ngerageze kuhasigura kuko aba bashiki bacu bagenda burya bobo bashira mu mutwe yuko umubosi yarishe byose ntari byose ahubwo twebwe nyuma y'amezi aya 3 zatatu muri gatoya abajya bakozi ibi muri babwira bakagenda babizi barabizi neza okay mbandanye ni ukuvuga twebwe turiyaranja dukoresha uburyo tukarungika agashika ku mahera ya ofisi yego duhereye ku nyigisho uburaro no kubagaburira bari hajya mu kigo no kubavubuza hari ibipimo bakora no kubarihira visa ibyo byose ni ofisi mugere nga tukamushikana hariya umubosi abari karamutesa akamwiga akaraba muri ico gihe aheza amezi 3 twebwe araturiha kandi ntavuga ngo ndayakuye ku mushahara w'umukoresha oya w'umukoresha ruhande hanyuma amahera natwe tuba twakoresheje ari ku ruhande ibihura maya mezi 3 rero muri ico gihe ushaka yuko tumugarukana turamuga ati twebwe twakose ku buryo mafaranga none baragushikanye ubu usavye dusubize basi natwe makeyi twakoresheje 6 miliyoni mu miliyoni turabisigura hajya nukuri hasubizwa amahera 70 amahera 70 ego nukuvuga ni miliyoni 6 twebwe niyo consommation niyo dukoresha muri ico gihe rero asavye ati ni mungarukane nukuri turahamagara biwabo kubera ko abiwabo tuba twabasomeye amategeko twababwira ati twebwe twakoresheje uburyo bungana nuku uyu muntu wanyu turungise niyaguma ku kazi twebwe nta kintu na kimwe tuzoza kubabaza ngo nimutwishure tuzohava tuvuga ngo urumva ngo Florence ngo turihe canke naka ngo turihe no mugabo mu gihe asabye gutaha kugaruka mu gihugu duhamagara umuryango bamwe ati burya ya mategeko twabasomera bya bintu mwasinya twarabibasomeye biranse none amasezerano bisavye yuko tuyagira tuyatabura none tuyatabure gute murashobora kudusubiza ubwo buryo hariho umaze kuyasubiza mugabo yayasubije
yasubize kubera ko akeneye umudamu wiwe yuko agarukanwa mu gihugu si kuvuga umudamu ngo niwe wene umugabo ari ino niwe yavuze ati jewe nkeneye umudamu wanjye mu mugarukane kubera ko hari yandi mafere bari bagiyemwo yo kugenda mu bindi bihugu twaramubwiye ati ngaya ni kuvuga Florence ico twahamagaye umuryango wiwe nsubiye kuri ico ca Florence twahamagaye umuryango wiwe kugira ngo tuvugane ico kibazo turamubwira ati burya twa miliyoni 6 natwe murashobora kuturiha kuko ayo n'amahera vraiment twakoresheje kandi twagize twabasomeye mahera bayakoze ama nukuri umufasha wiwe yaravuze ati jayo mahera nukuri ntayo noronka atahubwo ngiye kuvugana nawe muraba ukuntu mwomuronderera iyindi nzu mugabe yavuye hamutekereye Florence yo yavuze ati ntibagutera ubwoba ndabizi bazontahana nubundi twamuta kandi umuryango atanamera 10 bagize batuzaniye hari n'uwundi mbere baza kuzana na Florence twebwe nyene ubwacu kubera ko yavuze ati jewe nshaka gutaha twaramubembere bwose bushoboka yavuze ati jewe nshaka gutaha yumvire nk'uyo akoze amezi yararungise ngaha amafaranga muhira barayakiriye natwe hari ahubwo twaramurungise twongeye dushize ko n'indi tike y'idolari 850 hafi 900 turamugarukanye mu gihugu none turatera imbere cyangwa natwe twa turi mu ruhombo urumva nuko ivyo Florence so kuvuga ngo twamutebeje hajya ngo nukubera ayo mafaranga nubundi ntayo bazanye ni ofisi yimenye niyo yamukatiye itike byose niyo yamuzanye uko twamurungise niko dutegeka kandi kugenda kumuraba ku kibuga c'indegerema tubone yuko uyo muntu kweli yaragwaye aziriye ku gatanda aze gute bimeze gute kugira ngo natwe turabe yuko iyi mvugo yo iyi ofisi yacu urumve yavuzwe nabi ngo ntitwita abantu turabe kuntu nuko niko no cishu hano akandi kabazo gatoya oya si kibazo mbere ni nk'akantu ngomba kunganira duse nk'abahana ijambo ukuba umukozi umubose wanyu mumuha umukozi atabahaye amafaranga hanyuma kandi adakwije amezi 3 ntimuronka amahera ntimwumva ko bishobora kuba bituma nibituma afatwa nabi mu mezi atarakwira 3 kubera azi yuko niyamufata nabi amezi atarakwira 3 we watacaza guhomba umukozi mu mutwara hanyuma akisigarira mu rugo rwiwe hanyuma bigaca bituma namwe mukora nabi mu guhatira umukozi niyo yobafashwe nabi kuguma hantu kuko mubona ko niyahava amezi 3 atarakwira muzoba muhombye ico muri ico gihe no mu boss nawe mu gihe aje gutora umukozi kuri ofisi kujya hariho ibyo ategerezwa gusigaho hariho urukaratasi ategerezwa kuvaho asinye karatasi asinya ni nka assurance ni assurance donc yo mukobwa canke yuwo mukoresha ko kwanditse kati yamara nubwo umutwaye ntugende kumunyanyasa ngo ni kubera utaturisha ego biba birimwo natwe ntidushobora umuntu ngo guma kuri iyo nzu tubona harimo ibibazo oya uko ora tunarikora pe kuko hari n'umubosi nubwo navuze ati aturiha inyuma y'ayo mezi hari n'usho ati jewe ndabariha imbere yagera bikanka akavuga ati umukoreshwa akavuga ati je nshaka gutaha aho rero umubosi nawe ategezwa ko twitwarira twitwarira n'ukuri aratwitwarira hariyo ico nakubwiye muri Musaned baratwitwarira bakavuga ati murongi ku muntu inyuma y'imisi ngo ashaka gusubira inyuma kubera iki yaje gukora yaje gutembera ashatse kwidodera imeze gute rero batanga urumva batanguye kutwitwarira seke natwe tuba tugiye
andanje urumva umubosi ari aratwitwara avuga ati jewe mwanzaniye umukozi dusezeranye yuko aje kunkorera akazi kan mu nzu iyi nzu yanjye zo kuyikoramwo imyaka 2 kontra ni imyaka 2 none inyuma y'imisi 2 avuze ko ashaka gutaha bimeze gute umva natwe hari gihe twinjira mu bibazo tukabura ukuntu mugabo tukagerageza kubumvikanisha impande zose kuvugana gerageza koruku igenzuku koruku mbere nsubiye kuri kaya kantu k'ibintu by'ibifungurwa benshi turababwira ntimuzo mutubwire ngo wabuze ikintu urya muri frigo hariyo umucungwe muri frigo hariyo umufu muri frigo hariyo za pome muri frigo hariyo sinzuduki gerageza turugatamire gatorukaje none azokura munda nubwo yo bari gikashi nubwo yo ameze gute kare wacu ari umuntu kugaburira umuntu ari kibazo ari kibazo rero urumva turaba ubibonye ntubihushe bige anirize hanyuma ibisigaye kazi inyuma kumwisho w'ukwezi uvuga ati raba umpe ndungikira umuryango ayakwimye na kuri office bivuge je yanyimye umushahara wanje natwe tugira ico dukoze tuvugane tumbwira ati burya umukozi wari kumuhemba itariki none harenze ko ukwezi kose muhembe ariko nikindi kintu no nsa nuko no hanura abashiki bacu amafaranga kujya natwe tuyabaronderamwo nabo barafise handi hantu uvuga ati bo bafise stock mu nzu y'amafaranga sinibaza nabo bafise handi bayaronde bashobora gusanga ari n'umukozi wa leta ahembwa kwezi ya tariki irangiye canke bakarenza ko n'imisi babwira ati nimwa itariki wagiye itariki 5 gashika muri iyo nzu akaguhemba itariki 10 mwitariki 6 7 8 ntutukane ntushwane indire shora kuba nawe yabuze byamugoye nivyo genda urumva turagerageza reka ku mpande zose yuko nabo bashobora kuyabura bikagorana inshuti zanje igice ca mbere ca kino kiganiro kigarukiye ngaha mu nkundire dukurikire hamwe ikiganiro kigira kabiri part 2